It's not kuba ari umugenzi wawe gusa canke ari iki muganco gituma haba hari jury ico kintu nibatswa abarundi ifoko tugitahura nabonye baguma babivuga ko cane kandi nivyo abarundi ntituzi kwemera ikintu cavuye mu matora gikira mugabo vyubahe at least canke ntunavyemere kandi tugusavye ngo uvyemere toute façon uvyemere utavyemera ntibihinduka mugabo vyubahe franchement bon ni imyaka y'abagenda muri competition ngari yindi nyene 19 ans 20 ans n'umuntu ntamenyereye ibintu peut-être by'ama réseaux sociaux ntamenyereye kungene yo zarerekana ama activité ari karakora ntamenyereye kungene yogenda gusaba ama financement agenda avuga gute agenda yifashe gute agenda sa gute ibyo byose donc nibaze ko quelque part hariho je nabaye bloqué bon ku gatwe kiwanje mugare ivyo bakoze bike barabikoze kandi tuzokama tubashimira ko aho tugeze ubu unye ni kubera twaciye muri iyo competition mugabo ni naco gituma ariko ndasaba ati ese iyo accompagnement yo haba muze murabaza abo mutoye bimeze gute mugejeje hehe bya bindi mwe ariko murasaba byarakunze ukabona kameme ko umuntu ari karakwaccompagner kwa turabana twese bo mwisite okay ushobora kuba sinavukiye ahantu byose bihari binyorohera you know ukaronka nk'iyo opportunité ntumbaze kuja muri Turkey canke muri Nigeria biraza gutwara amafaranga ngana nka $3000 uyakura he wewe ucuja kugira ngo papa ahubwo allo ivyo nibikunda sha Hi kazi cyane nakunze Siren Vibes je nibatse komeze neza aho muri twenga tumeze bien turashima Imana ndi kumwe n'abakobwa beza no munsi anyway kuba tanze twozira codes kora ko murabitse kenshi ntangura nivuga kugira abatanze banze bamenye baramenya ati mvuga ariko kuri kigando nitwo unye hambore kubabwira abo natumiye ko kenshi mbafise abatumire uno munsi ndi kumwe n'abakobwa beza byense kora ko n'igihugu cari imije ko ari beza sije ndabivuze ntashobora namwe mufise nibize ko igihugu cari abemeje n'abamisi bacu batoye mu mwaka uheze umwe sigamera mu kuri Siren Vibes ni quatrième fois je sais pas nawe ntavyo tellement amaze ko hamenyera kuburyo tazi n'icuro maze ko ariko uyu ari muri droite yanje ni gambere nawe ni deuxième dauphine Miss Burundi 2021 Saba Sabrina mfuriya ndamahoro ndashima nawe ni Saba mugari tonda Bene bivuga gute hari umuntu yitonda kubera nyene afise nk'ubunege canke yatatazi kuvuga cyane no afise sagesse gusa yikirundi vraiment ya bien inshabwenge aratekereza vuga ibikenewe kandi yavuze ndacari hano nta kibazo ni sawa kumura kuvuga rero nduri turaza kubyibonera mu kiganiro nuko nabivuze ni Saba baca kabiri ca Livia Tiana Miss Burundi mwaka uheze hama uyu naye madame kumateka fise maratwa Miss Popularity ni Miss yabaye mustari cyane mwaka uheze yana uzgo cyane antata mwaka uheze ngira mu ba Miss ni Dative w'Imana yego amazina yose ndayate twariganye sikora twiganye ni kubera ko usigira musaza uvuga donc umugaruka mu maso yacu Saba reka baye nakire Saba ko niwe ari gambere aje mu kiganiro cyacu shaka d'abord banze bivuga par kuri Miss Burundi deuxième dauphine Saba ni muntu ki uwo kuri Jack ngahe wigahe utkibutse n'umugambi wa rufise mwaka uheze hama turaganira ku bindi après hanyuma ego murakoze cyane amazina yanje ni Ishimira Imana Saba Sabrina nkabandi umwigeme w'imyaka 19 nkaba nkurikirana ivyigwa kandayivuge mu kirundi niho biza gutahurika neza nkaba nkurikirana génie logiciel et informatique kuri Université y'u Burundi aho mbwase mu kirundi birashitse mva mu gifaransa c'est ça n'ubuhinga ngurukana mumenye mu kirundi ego wiga ubuhinga ngurukana mumenye réseaux sociaux donc non dans technologie d'information et de communication donc twengazi ko turakora umutwihweze ugatse bage abantu bakora amafuti mugabo wait ubuhinga ngurukana bumenye harimo ibintu byinshi cyane ya niyo nivyo nyene akaravuga ama réseaux sociaux ngira ni imbuga canke imbuga ngurukana bumenye c'est différent yego biratandukanye donc twe turi mu bantu zarara duratora dufuti dukose ntiturimo anyway mu Miss est-ce que d'abord mu Miss ni iki mu Miss ni iki
aba Miss n'abantu nibaza ko muri kino gihe kuva Miss garukiye n'abantu muko muravugwa cyane. Dernièrement harabaye space kuri Twitter uri mu Miss umwaka uheze bashaka kuvuga ntuwavuze ko narambirije yose. Saba mu bantu bavuze basiga n'amadute menshi mu bantu basiga ibibazo byinshi mu bantu bitigeze bitorerwa umuti. Dative no mu Miss wo mwaka uheze bivugwa ko yakoze cyane kurusha abandi. Je sais pas si c'est vrai. Sinzi ko ari ivyo afite umugenzi we ngaha sindakuza kuvyivugira aratubwira si c'est vrai canke atari ivyo ko nawe nibaza ko ivyo bakoze nawe ubizi nk'abagenzi biwawe iyo tugira tuganire ko kuri no munsi muri kino kiganiro. Alors nimba hari ibibazo byinshi mufise kuri Miss Burundi canke kuri bano canke ku bandi batashije kuboneka ko premier défini yagiye hanze n'umwaka utarahere donc aba hari naba na Livia atashoboye kuboneka. Ikibazo cyane nshaka guhera ko shaka mudosigo d'abord mu Miss niki bagutora hisunzwe iki kugira ngo naba bandi bavuga amajambo après ati neho ntibari gutora uyu bari abantu bavuze ati Dative nari kuba Miss Burundi mwaka uheze ngibatse ko mu commentaire nkawe wabonye ati barihenze dusigurire ishusho ya Miss Burundi niki nkawo nko mu Miss ubona gute? Okay, merci Oze kuri ico kibazo hama mu kishusho mu Miss ari wavuze ngo tuvuge ngo makete barabaje nibaza yuko nutegura iryo higanwa adefinisa umumiss avuga wariwe. Donc sinzere ko keneye ko mvuga umumiss wa SS entreprise cyane jewe ivyo nibaza kuri ivyo wibaza wewe nka Dative. Okay. Jewe kuri jewe une miss numwigeme bien sûr miss umwigeme afise ubwenge afise ubutore afise culture muri we mvuga akaranga ndavuze mu kintu byumvikana neza afise akaranga afise n'ubwiza ashobora kubera imboneza abandi bigeme no kuvuga mu bintu kubaserukira akababira imboneza mbwa kanabaserukira kuko akaba kujya kunda kwivuga une voix pour celles qui n'ont pas de voix quadressa donc ibibazo abigeme muri rusange bahura navyo muri yo donc niba uri Miss Cibitoke uvyadresse mu Cibitoke niba Miss Burundi uvyadresse mu Burundi donc hari mico kintu cyo kubera imboneza abandi mu migambo bufise ari projet yawe mais aussi ugashaka kubabera ijwi mugabo jewe hari ikindi kintu nshirako kivuga yuko ategerezwa no kuba n'ishusho y'igihugu donc aka représenter l'image d'un pays aga représenter novuga gute umukobwa umwigeme mu Burundi kazi donc kuburyo umuntu amubonye muri umukobwa mu Burundi kazi yes kandi ivyo navyo nibaza ko bitaryoshe bibereye mu Burundi gusa mugabo bishoboka yuko no hanze babona ubwo butunzi buri mu Burundi je kuri jewe navyo babiri important donc c'est ça pour moi une miss ça c'est pour elle. Saba bavuze ko ari umukobwa w'ubwenge afise ubutore kuri wewe Miss Burundi niki? Kuri jewe Miss Burundi sinza kongera ko ibintu byinshi kubyo Dative yavuze ko ameze nk'ubivuga byose mugabo ahanini cyane n'iryo shusho gerekana uburundi premièrement hama icya kabiri naco akaba userukira abigeme bose akababera no ati exemple bavuga ati turiko turabira kuri Miss Burundi turavye kuvyo yakoze turavye kungene ariko aratera imbere reka natwe tugerageze kuko niwe turiko turarabirako ni nk'ishusho abandi bigeme barabirako kugira ngo bashobore gutera imbere nabo akongera akabishusho tumuravye tuvuga ati ubu n'Uburundi yego. Okay, ubu kuva ihiganwa rigaruka hamaze kuba ditsinze ibiri zonyene. Iya mbere yatwaye Livia Tiana, iya kabiri twaye Miss Ngaruko Kelly. Shaka gukompa gatoya kuyo iyo mwakoze ni unye ku makomantere agira avugwa n'abantu. C'est vrai ubwa mbere hari abantu bashigikiye Saba bashigikiye abandi n'abandi bamayite ba Mutoni n'abandi ariko hatowe Livia. Nyuma gutorwa kwiwe nta makomantere negatif yabaye. Ngira kubera ko yari ya mbere yarahabaye ko nashaka kubura bien sûr mugabo ntiyabaye menshi nk'ayo mwaka ariko inyuma yuko umwaka w'ubuheze baramuvuza nawe nyene ko ngo nta kintu yakoze nta cyamariye abarundi kazi nta bigo byo tubona ibintu byinshi nk'ivyo bonye ubu nawe amakomantere yabaye mwarabonye nk'ishaka kuyasubiramwo est-ce kuri mwebwe nkamwe nk'aba Miss mwashoye kuba mwuhigwa muri iyo competition haba harabaye kwihenda mu gutora Miss Livia cyangwa mu gutora Miss Ngaruko kamere kuri urakoze cyane je kuri jewe sinavuga vraiment nuko nta kwihenda kwigeze kuhaba kuko ama critère bari basavye yarayakwije
ni babiri ndiko ndavuga mugabo ego amakritère basavye bose barayakwije kandi igikorwa Jure yakoze n'uwo turacagishima je kubganje ndacagishima kuko ntibihenze carrément ntibigeze bihenda hama uko abantu bavuga abantu nabo baravuga kandi bazokama bavuze ico vraiment sigitangaro tuzobona nizokurikira bazovuga n'indi zokurikira bazovuga kubera ko nihabura iki hazoba hari iki nihabura iki hazoba hari iki nibambura ikosa ngaha anya bazomurondera ahandi abantu niko bameze ivyo navyo twarabimenyere yego Dative à ton avis ufise avis imwe ni ya Saba ego ufise imwe ni ya Saba mugabo je akantu ngaruka nako cane nuko nico gituma abajuri atabara abarundi bose harya iyo habaye ikintu bakajana umuntu aza guca urubanza nukuvuga yuko twese tutari capable yo kuruca twese abarundi bose no sino Miss Populaire yari kuca ba Miss Acha barivya no ndabitaho Zikwiye kucana donc ndikumvuga iyo bari abarundi bavuga ngo uyu niwe Miss donc uwo batoye niwe uca ba Miss n'est-ce pas genre jure si igihugu cyose ça voilà nagenda kuvuze ko hajya muri banga barugero harimo batara abarundi non donc nari mvuze nti rero c'est pas le peuple kuvuga ngo c'est elle qui doit être Miss nukuvuga yuko selon umwigeme bashaka voilà selon umwigeme bashaka ababa bateguye higanwa baratunganya umugwi w'abantu bizeye bazi ko bafise expertise muri ivyo bintu bashobora gutora ubibereye kurusha abandi so twige hari ibintu tutamenya urashobora kuba ati uyu n'umugenzi kandi kenshi tutabeshanye kenshi abantu bashigikira abantu ko ari abagenzi babo adatoka ukacubabara so it's not kuba ari umugenzi wawe gusa canke ari iki mugani cyo gituma haba hari jure ico kintu nibatswa abarundi ifoko tugitahura nabonye baguma babivuga ko cane kandi nivyo abarundi ntituzi kwemera ikintu cavuye mu matora gikira mugabo vyubahe at least canke ntunavyemerege ntitugusavye ngo uvyemere to tufase uvyemere utavyemera ntibihinduka mugabo vyubahe kubera ko hari abantu ukoresha n'imvugo zitari zo kubwira umuntu effectivement hari abantu hajya une équipe y'aba expert jewe ntabeje ndamaze kuja muri jure nkeya bon z'ibintu bitandukanye bindi n'abato bari bya Miss gusa nta musi numwe vyigera bihera abantu baryohewe jamais ari mwe mwabaye ba criminel effectivement you know rero sinovuga vraiment ngo barihenze they knew bari bazi ivyo bariko barakora twe wowe uvuga ni nko kuvuga ngo abatoye nka jewe ukaca nza gukomanta aba footballeur ngo ujya se yarakwiye kuja hajya mais ntavyo nzi ivyo bintu yo bitumuta you know kora juste uri umugenzi wa Said cyangwa umugenzi wande ushigikiro Saba iyo uza kuba ari wowe uri Miss Burundi ukabona ama commentaire nkaganye ari très agressif bari kuvyakira gute notamment Miss wacu ngaruko n'umuntu ari calme cyane vraiment cyo twarumiwe je nabwe je yabaze ko je bakora nakusanga nagwaye umutima nagwaye hypertension mugabo umva yatugiye byacu byarengana guka hejuru atashi bimubwiye bon ego c'est vrai kubona ama critique mabi cyane ku ma réseaux sociaux ku muntu nibaze ko twese twabiciyemwo no muri edition yacu twarabiciyemwo cyane amafoto ya mbere agisohoka hari abasanga bagwaye bariko bararira muri mubiki donc quelque part je nasa nk'ubimenyereye kuko navuga nti peu importe ivyo uvuga si unsumira si unyambika urumva ivyo uvuga byose ntacyo biza guhindura ku buzima bwanje donc navuga nti nimuvuga ivyo mushaka mugabo byaba byabaye mugabo eswe ntibica intege abandi bigime bari nyuma bifuza kuja muri Miss Burundi bifuza kwitoza kuvuga ati none njage ahantu je ntushaka gusupporta amajambo of course ngira ntizova tubivuga ko byinshi vuba cyane ngira tuzoronka uburyo bwo kubivuga neza so n'est pas seulement guca intege turi nyoha hari on a beaucoup à dire kuri izi competition z'aba Miss muri rusangi kandi ivyo bintu si byo mu Burundi gusa no hanze niko bimeze so suguca intege gusa bari nyuma na twebwe mugabo biraffecta cyane abakobwa gose tuvuze ikintu bita santé mentale nibiba uretse gusa ozi ngo ama commentaire nuko nibintu abantu bace bakwitega ko nawe ubuzima bubaye so nibirebire ngira tuzo nka cyo kwivuga neza
twiyaguye kuko c'est un sujet twavuga n'amasaha 10 donc mugabo c'est vraiment décourageant hein urana nkangaruka yaravuze ati bica hejuru y'umutwe kandi nivyo nta yindi moyo ucubicisha hejuru y'umutwe mugabo que tu le veuilles ou non ça t'affecte gusa en fait bica bivana n'ikibanzo bihaye mbega ucubifokasinga kubifokasinze ko nta kintu ushobora gukora bica bipfa ariko ucuvuga ati no nabantu nk'abandi so ucuvyihoza mugabo biba zagukozeko waragiye muri competition ya Miss Rwanda ugiye juste muri evenement kandi nibaza ko abanyarwanda n'abantu nk'abantu turi bamwe turabavyara turavukana ibintu bikorera bahari usanga bikubira affecta n'ibintu vyonga kandi taho namwe bikuburiye ari competition biziri different mugabo abantu bafite tendance yo kwitiranya ibintu kubishira hamwe kuvuga ati niba hariko haraba ibintu nk'ibi inye hariho umuntu ariko aragirizwa ibinye no gane ko bishobora kuba bimeze nkamwe nk'abakobwa bitabiriye icyo ya Miss Burundi. Est-ce que c'est vrai hariho murabatanta mu zindi way kugira abashobora kubatora canke mwebwe bigenda ku murongo hakora juste les critères hama ufise amachance ko bari remporter atwara iyo crown ya Miss Burundi? Ubanje kubaza nde Shadje personnellement ntabeshe ivyo bintu ntavyo nigeze ngira experience uretse ko nigeze kuja no muri Miss Burundi 2018 muri 2018 nga sinzi ko ari jewe gusa canke sinzi ko abandi bashaka du moins kuba expérimenta bitandukanye n'ivyo wanje mugaje ivyo bintu ntavyo nzi vraiment ugenda harya ufise umugambi wawe bakaba traininga mukaja mu formation mugashikiriza imigambi setu ivyo bindi vraiment bintu donc notamment ico kibazo kurabaza si abayandi ma proposition agize ikintu kuri en tout cas mvuze nko kuri organisation itegura Miss Burundi ico kintu je ndashaka kugishingira ntaco nzi vraiment ntaco nigeze mbona ntaco nigeze n'experiment naje kuri jewe niko bimeze personnellement ntavyo ntanabihuriye n'ivyabereye aho mu kibuga kibaye gusa ico novuga peut-être umaze kuba Miss kubera nyene uba expose uja hejuru urashaka kuronka des propositions ntumbaza ko bivana n'ingano vyitwaramo ko je nama ndayivuga deja izo propositions muza guhurira okay wasohotse muri bote nyene muraza guhurira mugabo uri ku kazi kawe canke hariho no uri muhira uri kwishure uri muri projet okay c'est vrai urashaka kugenda ari nk'umuntu uri kuregera kurasiga projet soit pour le financement canke iki ugasanga harajemo ibindi bintu byindi mugabo ivyo ni bisanzwe abakobwa bose bahura navyo uretse n'abamiso byose bivana n'ingano vyigenzamwe vraiment donc nuhara kumukwa kumenya kuntu yitwara muri ama situation nkayo reka dusimbire ku ma projet yanyu yo mwaka uheze bon uyitwara abonye kuko vyiwe yarabiposta kenshi yagiye mu misi genre yaragiye mu bya fashion bya urana bitsindira ariko Saba muri space wavuze ko ntimwaherekeje nk'uko mwari muri sense gwerekezwa genre bituma bibastoka quelque part je sais pas sinzi ukuntu bimeze ariko twashaka hari abantu benshi basiganye ibibazo kuko deja bashaka no kubana yavuga ntiworo umwanya ndavyibuka shaka utubwire eske kandi bavuze ati uja muri Miss ukiri mutoya utazi ivyari ivyo uza winjemo ntuza kubona ko akazi kenshi no kubukende ko umuntu akakompanya guherekeza hagusunika ariko biza kurangira usanga uri kurakora wenyene niko byabimeze canke bimeze gute tubwire mu majambo make hama utubwira n'ukuntu washoboye gukora rero mu projet yawe uri kurakora wenyene. Bon ego en fait nkuko nari nabivuze muri rya space cyari nk'iciyumviro canke suggestion ariko ndatanga kubera ko franchement bon ni imyaka y'abagenda muri competition ngari yindi nyene 19 20 ans n'umuntu ntamenyereye ibintu peut-être by'ama réseaux sociaux ntamenyereye kungene yo zarerekana ama activité ari karakora ntamenyereye kungene yogenda gusaba ama financement agenda avuga gute agenda yifashe gute agenda sa gute ibyo byose donc nibaze ko quelque part hariho je nabaye bloqué bon ku gatwe kiwanje mugabo quand même narashoboye gukora bike nashoboye ku gatwe kanje nico gituma nasaba mvuga nti ese iyo accompagnement yo haba niyo bya bindi umuntu urindira yuko akora ikintu canka kuzanira ide ariko reka nze kukubaza nti bimeze gute biriko biravansa handi waragiye en fait c'est ça l'accompagnement sinon uvuga ati ngo ndarindiriye ngo aze kumbwira ikimugoye ndarindiriye usanga biriko biragorana naho ari karakora projet yiwe azavuga none ndije nyene ashaka ko harimo nako batindamuturuje gute kwenda mubwire ngo shaka gukora iki ivyo byose donc yari nka suggestion fait nariko ndatanga hama
sinzi ko no cangira ko n'umugambi ego bon en fait jewe ahanini projet yanje yari yo ahanini gufasha abarfana bari mu maorphelina na cyane cyane n'abasohoka mugabo uga imbere yo kuja kubasohoka n'ubwo atireka tumaze dufashe n'abari ndani bashobore kuronka ibyo bafunga imbere yo turabasohoka hama mu nyuma imbere ngeka nterengira ko n'ama activité yose kugira ngo ntibize gufata umwanya munini mu nyuma après couronnement n'ibiki byose naragiye muri activité avec la fondation Light tugenda ibubanza muri orphelinat ibubanza muri Mère de la Consolation tugiyeyo turaganira nabo baratubwira ubuzima babayemwo turabaha ibintu bikeyi de première nécessité twari twashoboye kuronka ico gihe best of na Burundi on the map bari babipostinze kugira ngo dushobore kuronka amafond akenewe kuko ntibyari byoroshye cyane gose ngara yaronse ego bikeyi abantu bashoboye kurungika twarabishikanye hama turanatanga n'amafoto ati ntimugira yuko bya bintu twatwaye twaciye tubika mu nyuma kandi vers mu kwicenda turasubirayo kandi avec honnête nawe n'umu activiste dusubiyeyo niho naca mvugana n'umupatiri harambwira bon barakifise ikaye bandikamwo abantu baje kubafasha ca dusanga kuva aho je mviriyeyo na fondation hamaze kuza umuntu umwe gufasha really hamaze mu mezi 3 hamaze kuza umuntu umwe nkuko mubizi ruguru hazokwama ari ruguru nyene muri leta hazokwama muri leta orphelinat ni Bujumbura sico kimwe ntizobaho cyo kimwe zarugu barazibagira cyane c'est ça donc usanga siho abantu baba bari barinda gusaba hariya hirya no hino kugira ngo bashobore kugaburira abana alors que nawe barakeneye kubaho niho hacaza umugambi wo gukoresha abaprisonniers ko nari navuze hajya imbere tagati reka rero nantame nduge hejuru ku yindi niveau ego mvuga nti reka nondere ibyankenerwa byose dukoresha abaprisonniers hama ibivuye mu bizoze biraza kubafasha kandi bizo biraba régulière ntimuvuge ngo turarindiriye ngo amezi angahe mutazi naho izo mfashano zizova muba muri ko murashira en danger abana quelque part hama mu nyuma ndashobora kwakirwa na ministère ya intérieur turaganira kuri ico kibazo gusa avant nkuko abasanzwe babimenyereye babizi imbere yo gukora ikintu canke activité yo yose urakenera amafond ukeneye amafond aho umuntu ntigera finance umuntu afinance soit une organisation soit une association canke une entreprise sociale donc nanje ngira rero uwo mugambi wo canda créer une association yiwanje ariyo yamaze kuronka na agrément Imana ishimwe abazi kungene barondera agrément muri yapi no muri ministère ya intérieur ni ibintu bishobora kumara mu mwaka wose bataraguhagarema kandi ntarusha gukora ikintu na kimwe ufise utari mu mategeko ariko byarakunze nyene wiruka nyene kombata hirya no hino ndashobora gukaya association yanje yitwa association Amis des Vulnérables mu nyuma ndakigwa na ministre wa environnement kugira ngo dushobore gusaba amaterrain aba prisonniers bazoja kurimiramo nawe umugambi arawumva arawutahura arampa n'umuntu mbere two bikorana vu que ministère rero ya environnement ikorera igitega narashoboye gushikaho naho nyene baranyakira baca bandungika naho mu ntara nagomba kubitangura ari muri mu ntara y'Ibubanza ndakigwa na guverinoma y'Ibubanza nawe nyine aratahura umugambi arugataho ngo twotangura karevyo babiza kuko kije gufasha iyi ntara yacu mu nyuma yaho ndagaruka muri ministère ya justice ubu mugira yego yego vrai ngumva ko yagerageje n'umukombatant ndagaruka muri ministère ya justice ndababwira ikintu kungene kimeze barambwira yuko si ikintu coroshe mugabo reka dukora ibi bishoboka kuko byasaba kwiga ku mategeko how twoshobora kubafasha kugira ngo abaprisonniers bashobore gusohoka sécurité izo bimeze gute nivyo twariko turafashanyamo ari byo n'ubunye tukirimo barambwira ati ubu rero twari mu mpusha zo gusaba muri ministère ya intérieur yuko boturonsa abantu donc nka sécurité abagarde bazoba baje gufasha muri ico gikorwa kugira ngo bivuyemo bizoze gufasha non seulement baba prisonniers bahaba kuko nabonye suvuga ngo ayo ubuzima bwiza mugabo quand même ni main d'œuvre iraho yicaye atacirikira akora kandi ujya ahantu hokoze nk'abantu nk'amajana 3 bokora ikintu kandi mwese mugatangara nivyo twari dusangwe tukirimwo ahanini nibaza yuko kuntu
byaje guteba cyane kubera ko nari nkiri mushasha sinzi ngo aho ngiye hose ntegerezwa guposta sinzi ngo aho ngiye gusaba impusha ntegerezwa guposta ariko nashoboye kugerageza buke buke ndamenye uko ngene nshobora kuronka ama contact ati jangaha kugira ngo ushobore gushikira ministre cyangwa kugira ngo ushobore gushikira nde ndababloke cyane kubera ko iyo accompagnement ariko ndavuga itahabaye nkuko twari tuvyifuza ego c'est vrai ivyo bakoze bike barabikoze kandi tuzokama tubashimira uko aho tugeze ubu unye ni kubera mwaciye muri iyo competition mugabo ni naco gituma ariko ndasaba ati ese iyo accompagnement yo haba muze murabaza abo mutoye bimeze gute mugejeje hehe bya bindi mwari ko murasaba byarakunze ukabona kameme ko umuntu ari karakwaccompagna kwa ntibibe bya bindi byo mu kirere umuntu muzasubira kubona haciye amezi 3 haciye amezi 2 utazi ngo ari mu biki kuko nk'ibyo byose sinibaza yuko organisation yari ibizi ivyo nari ndimo ndiko ndakora yego iyo uza kuba office accompagnement ya Miss Burundi organisation wa gukora bingana gute shane bazangana ariko bangeze ku bintu imirimo ibimaze kwera ibiri kirere yego nibaze ko nako batahura ko Miss Burundi c'est pas juste une compétition y'ubwiza ni compétition y'ubwiza n'ubwenge bien sûr mwo nakaranga kuko aza kuba atabwenge bafise ibintu saba ko ntago byari gushaka gukogwa kuko ifo kumva ko gufasha mu Miss Burundi uri kurafasha igihugu en general kubera ko bari abana bazofashwa na Saba umuntu umwe Miss umwe wa Miss bane batowe ni ibintu byinshi gose kuzomarira akamaro kanini igihugu tuje kuri Dative ni ufisana ni watkuri mu Miss bavuzwe neza cyane muri règne ufisa réputation ya bien kubera ko ngira tokuma tukubona ugiye kandi wari kurakora warakoze ko warafise umugambi wa tourisme guteza imbere tourisme kandi warabigerageje ubunye amakompetition wagiyemo tahorajamwe Miss Burundi peut-être canke tahorajamwe show mu Burundi vyatira beaucoup plus abantu bagati Burundi bumeze uko buri ngaha na wewe rero cyako utubwire itandukaniro warakoze est-ce que d'abord warafise accompagnement ya organisation canke nawe wabikoze gatwe kiwawe niba warabikoze gatwe kiwawe wabishoboye gute uri wenyene bon jewe oya vraiment none deuxième de finale nzayibura Miss finale ayoronka bon jewe mugabo nibaza ko icamfashije Saba ni kinatavuze reka ndakimongeyemo natakivuze Saba yariga Saba yariga so nta kuntu nakumwe ufise ibintu yiga je ni quelque chose ni ibintu biri tellement compliqué urumva ni tellement compliqué urumva rero byari bigoye kuri we ata accompagnement kabisa ufise ntivyokunda mwana barazi ubwenge je sinjo kitubona namuvuze dere debe arazi ubwenge cyane atugenda ndamuba agateye ubwo cyane gose urumva donc je nagira mvuge nti okay na jewe nta organisation vraiment nta kintu catari mugabo je nibaza ko icamfashije nuko dès le début nta kintu na kimwe nari niteze okay donc novuga gute sinari niteze urabona sinari niteze ikintu na kimwe wari witeze iki kubera ko kiruja muri Miss Burundi nuko hari ikintu wari witeze ijya visibilité je yari nkwiriye donc mvuze ni competition sinari niteze ngo bazobandanya bamfa kuko normalement kugira bibandanye mufasha cyangwa mukurikirana haraba la signature d'un contrat je rero contrat sinigeze ndayisinya nukuva ko ata contrat hari no kwitegeka kubera hari ibintu vya mbere ntatahuye ndabibaza hamatuguma turana j'étais vraiment occupée urayibona nawe uri mu Miss ufise akazi uri kurakora etu turaburana ukuntu hama nyene bace baravyihoza na jewe chandavyihoze donc sinashoboye gusinya contrat hama nta kintu kimwe nari niteze nabatse ntegereje kwigwanako aho ni kuri côté question rambaje si j'avais le soutien de l'organisation amambaje ngo nabikoze gute wenyene kora kwakoze ibintu byinshi muri umwaka wabishoboye gute est-ce ahantu wadodora barakorohera kumva Saba ko bamugora bamubwira ivyana ivy'impapuro zuko ari association je sais pas uwo vyakoroheye gute cyangwa ubishoboye gute bon déjà ntivyari vyoroshe sivuge ngo vyanyoroye gute kandi ntivyari vyoroshe mugabo kimwe mu bintu vyamfashije c'est sûr ukuntu nari narahejeje ishure so I was free like sinka Saba yategura examen n'amaki non je nari disponible pour le projet ko déjà cyari ikintu nkunda nico nashaka gukora donc nta kindi kintu niyumvira atari ico hama c'est vrai ko bitari vyoroshe mugabo bon Imana yaramfashije je gusa ico nzi
c'est niko iryo jambo ari perceive negative mugaje ndavuge basi positive sinzi ko turyumva positive ndafise ubuyuwaye muri sensi ya courage enfin ndafise nyene simfa kurambirwa nyene ebana hoho wanyemereye ngo uzoze biba bihera umva ndakugora ni none gute ushaka umbroke ni wambroke uranzoba ndakubwiye donc puisque j'avais vraiment le temps de le faire novuga gute narapersa nkaguma ndondera izo punsi ntibyoroshe yose sivyo wowe urabizi twariganye turabana twese bo mwisite okay ushobora kuba sinavukiye ahantu byose bihari binyorohera you know ukaronka nk'iyo opportunité ntumbaze yo kuja muri Turkey canke muri Nigeria biraza gutwara amafaranga angana nka 3000 uyakura he wewe ucuja kugira ngo papa allo ivyo nibikunda sha donc utegereza kwigwana ko tu cherches des sponsors ukagerageza kubumvisha ivyo bintu nawe bavati ivyo nibiki bizotwungukira iki jewe nk'abijyo vyo muri Turkey nategereza kuronka recommandation muri ministère ya jeunesse ni ya affaires étrangères barabanza rukomana ivyo nibiki none wowe ugiye guseruka i Burundi gute ninde yagutoye ni ibintu vraiment biba bitoroshe mugabo nshize kiyo atuye ko vraiment nari mfise umwanya donc wo gukora iyo projet nta kindi nakora na kindi nimvira cari ico gusa so navuga guti naragize nyene courage hama ikindi kintu mu vraiment camotiva cane je sindakubesha naratangiye ko narabaye Miss Populaire watangaye yego wari kuba non pas gutangara kwa ngo nari kubikindi mugabo sinari nibaza ko noronka amavote menshi like sinari nibaza oya bon ok twese tugenda dushaka kuba Miss n'est-ce pas mugabo umva ubaye Miss Burundi c'est-à-dire ko wari ufise amajwi menshi nari vraiment amajwi yavuye nuko naratangaye vraiment parce que reka ndakubwiza ukuri nuko ntavyo nabona reka ndakubwire oya niko mwe mutavyibuka muce muri abapre mugabo avant twari kumwe n'abantu kuri promotion yari urumva byari promotion yari hari reka je basi mvuge mu bantu bari inyuma ya Miss Burundi urabyisaba reka ndakubwira je deja wewe warufashije urumva kubera ibintu vya Miss University etu mugabo nabona umengo urasinzi kuyibona ajya amavote ntari online so yari kumahera urumva donc misigura plus tu mobilises plus tu as l'argent plus tu mobilises plus uronka amavote muke je nariyumvira ko vraiment nta effort nini nabigizemo sindakubira ngo ngumabwira ngo muntore ngo kuri rya sa quelque chose déjà byaranapfa hamwe ngo gustressa kandi birastressa entre ibintu vya Miss ya bootcamp nibiki ucubiheba urumva muke nabazi hakora ivy'Imana yateguye urumva kandi kuko ububizi yuko abantu bagutoya atesho kikugira Miss urumva urabwira abantu kamwe muga ntucubi gumamwo cane rero vraiment narata disons ok nabitahuye muga quelque part narata bati what amacu menshi ok hama rero numva ndi redevable numva umengo aba bantu bantoye nukuri reka ngira uko nshoboye vraiment sidabamara amaze you know kugira ngo nyene mpesha agateka abo bantoye abagenda baramvuga ati uya zobishobora you know numva umengo nyene nategereza kubikora. C'est vrai qu'on a codé ngira ivyahatari muga numva ngo le minimum shoboye no yikora pour honorer bugano nubahiriza abantu bantoye you know yeah. Okay, muri make nuko yabigenje muri bako bitamworohera hari abantu babona uri kurakura ko cyo mumbaza amafaranga arafise amafinancement ni Miss Populaire deja hari abantu bati kandi ko na entreprise atahora Miss Burundi ku buryo ugiye kubabwira je ndi Miss Burundi mshaka mahera yanashaka gukora projet ni ica bikorohera or que c'est pas facile nkuko muvyumva kugira ngo sindabarambiye cyangwa ufata umwanya munini ya parce que hariho byinshi muzovuga ko muzonda muregereza abantu banyu ariko nshaka mubwire akamisaje muhereje abantu surtout cyane umukobwa mu Burundi kazi yifuza gutera intambwe nk'imwe mwateye yifuza afise imigambi muri we afise ubwenge mugabo atabona ukuntu ashaka gukora ibintu vyiwe mugabo kandi atinya Miss Burundi kuyizamo kwera kera bavuga ngo nivyo bamaraye ubu byarahindutse n'ibintu bikizo bamara bisigaye ari habugiyeyo baba bacunza ko hari akantu ugira est-ce que ufise amano atonze neza ufise uvuga neza igifaransa uvuga neza ikirundi est-ce que ufise amaso ukandura neza usanga hari utuntu abantu kugira bashobora gutorako tuzo guca intege wa mwana w'umurundi kazi iyo mari ikintu kinini igihugu cy'u Burundi igihugu cacu shaka mugira mutange message hama nzobabwira kindi gihe peut-être parce que nous va faire une dish no babaza mugato usanga tumaze umunsi wose turiko turabazanya bon
kuri jewe nk'ico noshobora kubwira umwigeme wese umurundikazi par rapport ya Miss Burundi ndetse n'ubundi buzima busanzwe kuko Miss Burundi ni opportunité iragusunika mu buzima busanzwe kuko je kuri jewe narahigiye ibintu vyinshi nari nzi yuko noja kurondera mu ministre tuvugane kuri projet yanje akana nawe umenga ahubwo uranteye iteka donc ico novuga kimwe nuko premièrement ego Miss Burundi bazoyivuga ko ibintu vyinshi bayihe direction zitandukanye abantu benshi mugabo icambere na mbere no kumenya wewe ico ukeneye kuko simpaka kandi nace no muri Miss Burundi kugira ngo ushobore gutera imbere ariko kandi nimba uvuga ati jewe Miss Burundi ndayigiyemo uyigiyemo kugira ngo igufashe iki objectif yawe kujya muri Miss Burundi ni yahe kuko hari uvuga ati jewe numuduga gusa ibindi bizoba biheze quand même urana ko ni na déplacement vyabaye ndazi donc nkavuga nti nimbuzi ico ukeneye muri Miss Burundi genda ntihagire n'umwe akubuza kuko ariko ntihagire n'umwe vraiment kuko afite kiri mu mwene je vyagenze yo cari kibazo ntibaravye ariko abantu bari bakuze ukundi kuntu kuko abantu benshi bayizi Miss Burundi gutandukana ni mwe navuga ati kera yari ifite ishusho ngiye kwiyerekana usumutwa guca imbere y'abantu kubera ukungena abantu bari bamenyere nk'umuntu uratekanye wewe nta nikosa na rimwe tugukura ugiye muri Miss Burundi donc umva quelque part ntibabitahura ugiye kugira iki wowe ntushobora kuja muri ivyo ntibikunda barabitahuye après amaze kwa baca excuse ati nuko twabariye twarihenze vyawe niko vyama bimeze ariko ni sérieux uzi ico ushaka wewe genda ntihagire n'umwe akuza hama ikindi kintu naco ntibizokugera vyaroroshe ntibizokugera byarabaye amazi yo kunywa ariko vyose biva mu gukora uri perseverant ukaguma uguma kuri ya objectif yavuga ati je hari ikintu ngomba gukora projet yanje niyi ntibizo kugira vyaroshe vraiment ico uzoruha bizokugora umwanya munini ariko franchement iyo ubandanye persever uvuga ati jewe naho bigenda uko bigenda kose ntegerezwa kubashika ntubona uko nyene vyagenze ronka abantu bagufasha bagusupportinga kumva nawe ugize ingufu zo gushaka kubandanya ntihagire n'umwe akuguza ntimunagire n'ubwoba vraiment kuko twese nta kindi kintu dushaka atari ugutera imbere yego biragoye kuvuga Saba hejeje kuvuga mugabo ni nk'ivyo nyene navuze no kubatera intege n'ukuri bagende kwiyandikisha nimba babishaka nimba babikunda jewe Miss Burundi ndayifata nk'ikintu gishobora gutuma umukobwa ava muri zone de confort yiwe nama ndayivuga plus mu buzima uhura novuga intambamye nini ama challenges manini biradetermine ubunini bwawe naho uzogera ni washaka ko wamubaho ubuzima nyene bworosha atayikugora nyene byose bizokoroha na success izoba yorosha na success izoba yorosha mugabo ifoko novuga gute tuva muri zone de confort ukishira aho hantu hari ama challenges niba byukuri wumva ikintu ca Miss arico wawe kuko sabantu bose ari ibintu byabo niba wumva deja mu mutima wawe camaze kuze ndagishaka nutega ugoba n'ibintu uzohura navyo kuko bijya uhura navyo nivyo biguforja bikakugira ico ushaka kuba wozoba muri future urumva so numva umengo rero ni ahubwo hagutinya ama challenges ni tuje kuyarondera tuje kuyaviza kuko ama challenges ni yaguforja akakugira une femme forte cyangwa ashaka gushaka kuri success ashaka gushikako kandi nkuko Saba yavuze tout va dépendre n'ukuntu uzovyigenzamo simpaka ube Miss simpaka ube mu badofine siba kume ube Miss populaire twaribonye par exemple nka Delicia elle a su kuvaloriza kuba yarabaye mu finaliste aragenda n'abandi twabona uburoro bwa Greta atigeza pasa yage mu Miss mugabo ukora kujya visibility yaronse ubu ariko aratera imbere she's a business woman you know so birafasha vraiment numva umengo ntutinya ama critique ntutinyiki non sois une femme forte ugende na Karabarundi kazi hewe turabantu bibanga c'est vrai muga kandi we are bold nkuko bene bivuga gute twese ubushizi bw'amanga rero abigema ntikazi bira mu kundi bya Miss Musini yangusha ubwo ushizi bw'amanga tugende tububeho abarundi kazi dutera imbere tubere n'akarura abandi bose muri Afrique no kwisi kuko birashoboka vraiment cyane barabivuze byose ariko ikintu nanje nobwira umugabo mu Burundi kazi nuko d'abord nta kintu kimwe ushobora kuronka atabanje kucyuhira nta na kimwe Saba nta kimwe coroshe niba ushaka gutera imbere ukabona ko opportunity yawe ushaka kuduga cyangwa koroha bice muri Miss Burundi
defense hama ibisigaye Imana niyo izi kuntu yatrashije ubuzima bwawe ushobora kuba yatrashije kugira uzotere uce muri Miss Burundi alors ntimukagira ubwoba ngo abantu bazumva ko abantu barundi bavuga ati ngo basibakuriye bazokuvuga wicaye mu bintu utari kuri akora bazokuvuga kuri kinebwe bazovuga ati atarakimwe bari mu buzima bwawe ni wakora bazovuga ko uri umuyuwayi uguma wigira umuntu watari mugabo ufata ko kumara iki wowe kumara iki hama ubone kwidansa reka nshimire bagenzi banje ngaha kugwa incabwenge bari bamagatiye anyway umuntu twariganye baratakaye ngo twariganye shawe kandi yarazubwenge no mu ishuri ndabivuze ariko nirenganire Saba murakoze nawe kunyakira umwanya wawe murakoze cyane ndashimye murakoze cyane Dative merci beaucoup merci Oz ubandanye utera imbere abizi nana nabwo ati we show me on the top hariya hejuru tuja gufata agakafe ntumbaza aho dushaka byose uri kurana abana mwiganye barateye imbere bari ko abantu bakomeye batigize bari fier oui anyway reka ndabashimire cyane gose tuzosubira mu kiganiro kuzokurikira ikinyamazo twakunda cyane gose nimba mutarakora subscribe siga uyikoze mwenye nimba wagiye n'ikiganiro gikoramo kuri partage na ma likes bien sûr turabona anyway à très bientôt